nakora mudusengere nakora hunga no mana Yesu we turapfuye ntimwabonye President Trump umuntu barashaka kurasa neza gwari kugwahara ugaca rurasaka. Ndabashimiye cyane kandi ndabaye kaze inshuti banywanyi bacu bananya gukurikirana amakuru ibiganiro dutamutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu Humura Burundi TV. Warahabuwe ntiwahuka nimunkunde kandi munyemerere nsure ndabaye kaze. Ibintu ntivyoroshe na gatoyi, amasoko yacu asigura vyinshi kuri mikoro muri kumwe nanje Pacifique ihorihoze. Amwe mu makuru akomeye cyane dufise arateye ubwoba. Na makuru akomeye cyane mutorezwa n'umugwamisha makuru muhinga akoranga mu Burundi n'abandi bakorera igenere mu karere k'ibiyaga binini. Aya makuru yacu ndatangura mu gisata kirabana n'umutekano. Ibara rirasubiye kugwa mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe hatari hahera n'indwi imwe gusa habaye ibibombe bikomeye cyane vyaturikiye hano ku Musaga muri Kabaze. Nagira ndayutse yuko ibara risubiye kugwa. Muri ville abatonde ibitero vya grenade birasubiye kwibonekeza. Hobayejeje gufatanwa grenade zishika zitatu abantu bashika bane. Amasoko yacu yemeza yuko bari bafise intumbero ikomeye cyane yo kugomba guhungabanya umutekano. Mbega vyagenze bite? Vyashitse bite? Amasoko yacu asigura vyinshi. Haraize iminsi mike yatanguye kumvikana inkuru zikomeye cyane nyuma y'ire kugwa rya General Alengiyo Munyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi. Nagira ndabibutse yuko hariho vyinshi vyagiye biravugwa, ibindi bikabonekamwo igipfungo. Kuvatanguye kuvugwa inkuru za General Alengiyo Munyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi, nyuma y'ire kugwa giwe umutekano nturigera usubira kuboneka. Mbega Neva yewe ntarigera asubira gutora itiro. Habonetse amakuru akomeye cyane turuka muri service de renseignement nyuma asigura vyinshi. Uyu mujenero muri ko muraraba ngaha uyu bamwita Major Ildefonse Habarurema niwe arongwe iperereza mu Burundi. Uyu Ildefonse Habarurema yobahejeje gufata ingingo ikomeye cyane aho nani muri documentation apfungiwe imisore ishika 4 vyikekwa yuko yagomba gukora ikintu gikomeye cyane turuze kwigarukako. Ni mugihe kandi turuze kusimbira mu biro kwa President Varisito Ndayishimiye ho bariho icuka kibi. Neva mu misi iheze yari yamenyesheje yuko hariho abantu batari bakeyi bari kubarakeza abami babiri. Mbega umwami yarabonetse. Egitangaje nuko Neva yari yabitangaje General Bunyoni atarare kugwa. Mbega umwami yavuga iyo barinde iyo bari Bunyoni yari yiteze yuko azore kugwa. Amwe mu masoko yacu asigura vyinshi. Aha kandi turaza gusimbira mu gisirikari c'u Burundi. Ibara ryasubiye kugwa. Ivyo batubwiye baba baraduhenze. Mu misi iheze ubwo haturika ibisase bikomeye cyane ajya muri base mwarabonye ivyagiye bikurikira. Hariho vyinshi vyatangajwe n'abatari bakeye baratwemeje isanganya y'umuyaga nkuba none hariko harafatwa abasirikare. Mbega ibiriko birabera muri brigade logistique de la FDNB iyo beshi bita Kambaze canke muri base none ntibisanzwe kuvaduka iturika rikomeye cyane y'ubiko bw'ibigwanisho nanone ku mugoroba uwa 31 ndamukiza umwaka wa 2026 kuri ubu nyene hariko harafatwa abasirikari benshi ikambi icunzwe cyane nkuko ibananye kuboneka. Mbega hari warafatwa abantu benshi. Prime niyo ngabo arashobora kubigenderamwo arongwe igisuda c'u Burundi. Mbega bari kubararondera ingene bo kwikura ko ico gihanganje. Habonetse amakuru akomeye cyane dukura mwibanga ntangere nayo nyene turuze kugenda tuyagarukako. Ndazi neza yuko uri mushasha kuri umuhoro wacu mushasha wa YouTube Humura Burundi TV. Nagira ndagusabe umanuke ngaha musi iyi video urabanditse ijambo sabone canke subscribe fyondeko uravura mo narakuzujyana nyine fyondeko hama tuje turabana amakuru y'ibigana dutambutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu. Nagira ndabibutse yuko nagarutse ngaha kugira tubandanye kubana mu makuru y'ibiganiro twama tubashikiriza vya misi yose. Murazi yuko ariho amashene menshi amwamwe atwiyitirira, hariho ayandi mwahora mudusangaho, ariko uyu munsi turi ngaha kugira tubashitseko amakuru akomeye cyane. Niyo mpamvu ugeza kunyumviriza utegerezwa kugira ijambo sabone canke subscribe. Nagira ndabibutse yuko iyo sabone uhegejeje kugira ariyo nyene izira gufasha kuronka notification mu gihe dutambukije ikiganiro ngaha kuri iyi chaîne yacu. Aha kandi nashaka kwibutsa abadukurikiye muherereye kuri Facebook yuko nanone kuri Facebook haba ariho inkuru z'ibice, inkuru idonido mugabo mwozisanga kuri YouTube Humura Burundi TV. Nagira ndabibutse yuko iyo ariyo chaîne yonyene ibashitse amakuru akomeye cyane mutobasha kuronka ahandi. Hariho rero vyinshi cyane bibandanye kuboneka ngaha kuri ubu twasubiye kugurura uyu muhora kugira tubandanye kubanaho 5 kuri 5. Abanywanyi banje abamu bankurikira 5 kuri 5
ndabakeneye muri commentaire hama wandikemwo uti ndagukurikiye 5/5 canke turi kumwe. Ivyo biranyibutsa yuko turi kumwe 5/5. Murantunga nanje nariko ndavuga menshi cyane, ariko nagira ntangurire ngaha. Murantunga ntangurire kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nagira ntangurire ku vyahejeje kuba mu misi iheze, hama ndabifatire ko ibiriko biraba ubinyene. Nagira ntangurire kuri iyi nkuru ivugwa muri Kambazi. Nanone hajya muri Kambaze batwemeje isanganya ry'umuyaga nkuba, none hariko harafatwa abasirikari. Iyi ni inkuru ikomeye cyane iteye ubwoba, kandi uyu munsi yatanguye gutuma ibihuha vyinshi bibananya kuboneka mu gihugu. Mbega ibiriko birabera muri Brigade Logistique de la FDNB, nanone iyo benshi bita Kambaze canke muri base, nanone ntibisanzwe. Kuva hadutse iturika ry'ububiko bw'ibigwanisho ku mugoroba wa 31 ndamukiza umwaka 2026, hariko harafatwa abasirikari benshi. Ikambi icunzwe n'abasoda bavuye ahandi, bamwe mu basoda bariko barahunga. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisoda c'u Burundi bo bagumye bemeza ko ivyashitse atakindi vyavuye ko kiretse isanganya y'umuyaga nkuba. Iyi nyifato idasanzwe y'ibi bihangange nagira ndabwire yuko iri kirazana ubwoba bwinshi cyane n'umwikekano mu basoda. Mu gihugu naho ibihuha bibandanya kurandagata. Nanone abasirikari bashika 26 nibo bahejeje gufatwa. Amakuru nanone twararanye avuga ko ho bamaze gufatwa abasirikari bashika 26 bo muri iyo kambi. Nanone muri abo haravugwa nanone intwazangabo zibiri zahoze mu mihari y'abagwanyi nka PMPA imbere yo kwinjira mu gisirikare. Aho rero nka Major Sibomana asanzwe ajejwe ububiko bw'ibigwanisho muri iyo kambi, be na Major Ntirampemba Prito be na Major Ntirampeba nanone yarajejwe umutekano w'ikambi urya mugoroba igihe haturika ivyo bisasi. Aha kandi nagira ndabibwire yuko abandi bamaze gufatwa harimwo ibisongerezi vy'intwazangabo n'abasoda batoya. Benshi muri abo bari mu bajejwe ububiko bw'ibigwanisho ico gihe nyene. Abo tumaze kumenya bafashwe ni nka Ajida Major niyo nkuru, uyundi ni Ajida Chef Bukevya Bernard, undi ni Ajida Chef nanone Dushimira Imana, undi ni Ajida Ciza, undi ni Premier Sergeant Major nanone Hazigamayo, undi ni Caporal Chef Bucumi Mahe, undi ni Caporal Chef Akiteretse Nestor. Nkuko amasoko yacu mu gisirikare abivuga, abasirikari rero batanguye gufatwa buke isanganya ryarayiribaye, bajanwa gusambishwa mu iperereza rya gisirikare. Mu nyuma bamwe baca bapfungirwa mu busho bwa police militaire. Nanone hariho navuga ko baba batazwi iyo bapfungiwe, hariho nabo baragandaguwe. Kubwuko amakuru akomeye cyane ashobora kuja hanze, ho bariho abatanguye kwicwa. Ubwo bwinshi cyane rero muri Kambaze burabandanya kwibonekeza. Kuva abasirikari nanone batanguye gufatwa, hariho ubwo bwinshi cyane muri iyo kambi. Abasoda basabwe gutanga nimero za WhatsApp zabo, nanone baca babahenda ko nanone ama WhatsApp yabo ariko arakurikiranwa nanone ibiyacako. Si ivyo gusa, ubuye abasoda bo muri iyo kambi ntibemererwa gutanga amakuru no kuri bagenzi babo b'abasirikari bo mu yandi makambi kubera ubwoba ngo bariko barakurikiranwa. Benshi mbere bace bazimya amatelefoni yabo. Ibirindiro vy'ikambi nanone nagenda abwire yuko ibirindiro vy'amakambi vyarakuwe ko abasoda bo muri Kambaze, mugabo bizanwa ko abasoda bavuye muri police militaire. Nanone umwe mu basoda yaduhaye inkuru yagize ati womengo si abasoda nka twebwe, bifata nk'imbonera kure mu gufata abandi nabi. Nanone hano biboneka yuko ibintu vyahinduye inyifato. Ubuye abasoda bo muri Kambaze nanone babayeho nk'abacunzwe icamaso. Mbega ibiriko birabashikira ntivyoroshe. Kuri ico cyo kubabwira ngo bariko bacunga nanone ku WhatsApp yabo, nagira ndabwire yuko ahanyene twobahumuriza ko ari ukubabesha. Nanone ariko mu gihe umuntu agize amakenge yoheza agashiramwo iyindi application yo guhanahana amakuru nka Telegram canke Signal. Nanone uvyipfuza turashobora kumufasha kumenya izindi application zikomeye mu gihe ashaka gutanga inkuru nanone atamenyekanye. Yamara kugeza ubu nagira ahanyene ndabibutse yuko mu Burundi atabwoba bwo gukoresha WhatsApp, ikindi atabuhinga buhari bwo kurondera umuntu ari karakoresha WhatsApp mugabo ngo mutahure. Ariko nanone aha nagira abahora banyandikira kuri email kuri rya WhatsApp yanje nabahaye n'abandi batandukanye, muze kubandanya ndabahe vyinshi kandi ndabasigurire vyinshi.
Amakuru rero dufise avuga kandi ko hariho abasirikare bamaze guhunga kubera ico cuka kiri muri kambaze. Biboneka yuko bahungiye mu bihugu bitandukanye bibanye. Ivyo vyo tuzobigaruka ko myani makuru akomeye cyane tubanaye gutambutsa ngaha. Nayo rero inyifato y'ubutegetsi ituma hongerekana ibihuha bikomeye cyane mu gihugu bibuze guhasiga biteje akajagari gakomeye. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yarasiguye gose ko ivyabaye muri kambaze nanone ari isanganya ridasanzwe ry'umuyaga nkuba. Yaranavyanditse yongera ananamitanga mu biganiro kumenyesha makuru bitandukanye. Ati nta kudidinganya nta gukekeranya kwarimwo, yaravyemeje gose nk'ubizi neza. Perezida Varisito Ndayishimiye nawe nyene amaze kwandika inshuro zitatu kuri X yahoze ari Twitter yemeje ko ivyabaye ari isanganya ry'umuyaga nkuba. Gusa icatangaje abantu benshi yoba mu gisoda n'abene igihugu b'inshabwenge boba abadukurikiye n'abandi batandukanye ningene abategetsi nanone bamenye ivyo bintu mu gihe ibigwanisho vyariko biraturika. Abantu bibajije ingene ayo matohoza yakozwe. Hariho rero n'abasoda bavuze ko baravye uko ivyo bigwanisho nanone bibikwa nanone batumva aho vyahuriye n'umuyaga nkuba. Ubu butegetsi rero bukora ibitandukanye n'ivyo buvuga buriko buratuma ijambo ry'abategetsi ritakaza agaciro gose nk'uko bibandanye kuboneka. Nimba koko isanganya ryaravuye ku muyaga nkuba, abantu bo kwitega ko hakurikiranwa abo muri Regideso. Ariko rero hakurikiranywe abasirikari bisigura ko icatumye ububiko bw'ibigwanisho nanone buturika nanone ari ikindi kitavuzwe mu vy'ukuri. Mu banyagihugu hoho hariko harahanahanwa ibihuha bikomeye cyane gose kubera ko atamuco uri kurava mu bategetsi ukuri. Ikindi naco benshi bati mbega Ndayishimiye uwo bagira bamugirire kudeta, abandi bati hajya hariho indongo ziriko zirihorera, ahandi hati Prime Niyongabo yoba yaransi yuko ijya audite mu kwegera, abandi bati General Alengiyo Munyoni harageze ngo yisubize ivyo yakorewe na General Major Varisito Ndayishimiye. Aha rero nagira ndabwire nti harakenewe ijambo ryihumure ku Barundi. Kuba Perezida Varisito Ndayishimiye atajambo arashikiriza abarundi kuva bino bintu bibaye vyakiriwe nabi cyane mu banyagihugu. Abarundi barakeneye ijambo ryihumure rivuye ku mukuru w'igihugu. Barakeneye ko aba umuco ku vyabaye. Barakeneye ko avuga ku bibazo bikomeye cyane, ku kibazo cyo gushigikira imiryango yabuze ababo, kubijanye n'ivyononekaye, ku kijanye no kuvuza abakomeretse n'ibindi bitandukanye. Abarundi rero barakeneye kumenya ukuri ku vyabereye mu mpimba. Koko abapolisi bararashe abanyororo nk'uko bivugwa. Mbega hapfuye abanyororo bangahe? Ibiziga vyabo biri hehe? Imiryango yabo yo bibonite? Dufatiki rero tureka iki? Ivyabaye ni isanganya ibiyaga nkuba canke ni ibintu vyateguwe? Abasoda bariko barafatwa nanone buba bariko nanone baragirizwa ibiki? None abo katari bo bari bajejwe umuyaga nkuba bariko barazira iki? Mbega ivyabaye hamwe bidashizwe ko umuco bica bisigura yuko kuko vyari vyateguwe, si umuyaga nkuba uwo barabiteye. Naganda abwire yuko vyinshi na vyinshi banaye kuboneka ngaha bimwe bimwe birabonekamwo igipfungo hadatanzwe umuco, naho nyene duca dusigura yuko hariho vyinshi biri kubiranyigezwa kumvo zitandukanye. Kudeta irashoboka ariko nanone biragoye cyane kubisigura. Ibintu biriko biraba bifise ico bisigura. Umwe mu bihanganye muri CNDD FDD yanyagiye ingene kuva General Alengiyo Munyoni arikuwe nanone Ndayishimiye atigera tora itiro. Naganda abwire yuko gutwara na General Alengiyo Munyoni igihugu si ikintu coroshe. Guillaume Bunyoni naganda yutse yuko kuva apfunzwe ibintu vyasa na umenga kuri Ndayishimiye biraryoshe. Uyu munsi Ndayishimiye bari karaca mu bihe bitoroshe kuva nanone ijyanga General Alengiyo Munyoni kirekuye ku nguvu z'ibihanganye bikomeye cyane muri CNDD FDD ego cyane n'inguvu z'igihugu kibanyi ca Tanzania. Aha rero ni mu nkunde twigarukire kwa aya makuru. Ndayishimiye rero ho bariko haraboneka ibintu bidasanzwe. Ndayishimiye yasubiye kwagiriza ibihanganye yuko biri kubirakeza abami babiri. Ndayishimiye ntajyoye no kubona ingene Bunyoni yagarukanye imbaraga zidasanzwe, izi nguvu zidasanzwe atawumenye iyo zizanana. Tanzania yoba yatangwe gushigikira General Alengiyo Munyoni. Abadede bakomakomeye bariko barashigikira ico gihanganye. Neva ari muyabira. Ho bariho umugambo ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano mu gisagara. Abantu bashika bane bahije gufatanwa grenade zishika zitatu. Mu gipolisi ntibarashima kugira ico babivuze ko bivugwa yuko abo bantu baciye bajanwa n'iperereza. Amasoko yacu avuga yuko bapfungiwe muri documentation. Turacarondera imyidondoro yabo
amazina yabo nitwayiza kuyaronka turaza kuyagaruka ko mu yindi nkuru. Nagira ndabibutse yuko ngaha ariho honyene ubasha kuronka amakuru akomeye cyane atari kw'ivumbi. Abagomba guhungabanya umutekano ntimuze mugire muti nabaturutse hanze n'abansi b'u Burundi, kuko umwansi w'u Burundi ni umurundi nyene, muramaze kuyibona. Hoba hateguwe umugambi ukomeye cyane turuze kugenda tugarukako. Ni mukanya ntibibagire kugira s'abonner canke subscribe, ntibibagire no gupartager mu group atandukanye. Ni mukanya mu buryo bw'idonido.